Reka tubaramutse cyane amahoro y'Imana akomeze kuba namwe yongera bane natwe muri Burundi. Imbere yacu dufise umutumire ndetse umwe mu patriote bari kubagerageza kumvisha abajene bagenzi biwe ibyo gukunda igihugu ndetse no kugikorera bibaye ngombwa no kukivira amaraso mu mpande ziba zigaye zitandukanye. Ego reka tumusabe aramutse bari kubadukurikirana muri rusangi mu kubandanya ikiganiro cyacu. Turabakiriye cyane. Ndakuramukije cyane mutangaza makuru. Reka ndamutse abariko badukurikirana abo tugiye gukora muri kino kiganiro. Ndizera yuko biza kugenda neza ndabaha nikaze. Ego murakoze cyane. Ego tutarambiye abantu ndetse tuje ku kiganiro nyezina sinkunda kurambira abantu nirirwa ndabaza ibintu bege bitandukanye. Reka dukubite ku mugambi. Miyo misi heze hari intambara ndetse no ikibandanya iri kibera muri Kongo itewe n'umugwi w'iterabwoba witwa M23 uvugwa ko waje uzanana mu Rwanda mu bintu babige bitandukanye mu bufasha babige bitandukanye. Uzongera ko yuko M23 ni RDF bibatigize izina bita M23 muri Kongo. Okay. Bari muri Kongo bitwa M23 bari mu Rwanda bakitwa RDF. Ego baje mu Burundi naho baza bitwa Red Tabara. Bahindura izina biva n'igihugu bagiyemo. Ego bari muri Kongo bariko bagwana kugira ngo bigarurire zahabu ndetse n'amabuye y'agaciro ari muri Kongo. Niyo kumbore nico cyuya niyo maraso bariko bashaka kumira maraso ico kintu. Ariko tukumva mu gihugu ca Tanzania naho abantu bariko bagira imyigaragambyo ndetse bamwe bariko barafasha kugira ngo ibi bintu by'imyigaragambyo ubugizi bwa nabi buriko burabera muri Tanzania bugira inguvu. Tuko turabona bariko baratubwira ko harimwe abandi bo mu bindi bihugu. Bobo bariko bakora ibi bintu turaba direct harimo abanyarwanda abasirikare ba RDF bafatiwe. Yego mu misako iri kirakogwa mu bisagara bitandukanye bya Tanzania. Ku makuru narifise ku munsi wejo ari bisagara bitandatu basatsemwo harimo abasirikare b'u Rwanda bafatiwe. Yego byabivuga nyine ndazi ko bizi nk'umutangaza makuru ntuzuracisha ku ruhande byabivuga bo hari ikintu nyene cyo kwirezerwa kubera ko abanyesha makuru hari ibintu batabazi baba bahamagaye mwibe kugira ngo mubibwira abanyagihugu. Dushaka kumenya aba bantu nabo bari kubarondera iki muri Tanzania ko abari muri Kongo barondera amabuye y'agaciro muri Tanzania naho bagomba barondere y'ibiki ko ari kubateza umutekano muke bafasha abanyagihugu mu kubomora igihugu cabo biyubakiye kandi kibagora. Urakoze cyane bwana journaliste. Kibazo cawe kirumvikana kandi kiratahuritse pe kiri direct. Nanje ndacishura mu mwanya muto kumbure cyo twibandaniriza. Ego uti RDF bagize muri Kongo bibatiza izina bita M23 kugira ngo biborohere kwibaza habu za Kongo. Ati none muri Tanzania aho bimeze gute ko twumva yuko n'abanyarwanda barimwo abagande n'abakenya. Ego ndagomba nkubwira ikintu kimwe nuko kumbaye cyo fata umwanya munini bwana journaliste. Cha kumasonga kaje kumasonga sivyo. Ntabwo barondera zahabu gusa sivyo. Mu kiganiro gihose twakora narabivuze baribye zahabu imyaka myinshi bakaziba bazibira bya bihugu rutura bibafashe mu mugongo bibashigikiye kugira ngo bishura amadeni mu bukozi bw'ikibi bariko barakora. Bivuze neza umuntu mbere yo kwishura amadeni mugabo batanguye kubona yuko abakongomani baci ubwenge bamaze kubona imikino bariko barakinirwako. Uravuga bati abakongomani ko tubona bagomba kutwigaranzura ahubwo reka twikebere kanye gace kose twakuramo amabuye y'agaciro menshi tukibike ko ntitukomeze kwitwa ibisuma ahubwo twitwe ko tuko turacukura ubutare mu gihugu cacu. Nagomba nkumenyeshe bona journaliste aba bantu akakagwi k'aba bantu gakomeje guteza imvururu hano mu karere k'ibiyaga binini bakomeje guteza akajagari hano mu karere k'ibiyaga binini no kumenyesha ko atagihugu bafise. None niwe bavyivugira nta gihugu bafise bo bavuga bati rero nkamwe President Museveni yo kwegura na Kagame akegura tutararonka igihugu kitwitirirwa citwa iwacu tuzoca tuja hehe bica dusubira kurobera
kuko n'abanomade ibi ni bimwe n'ibindi abantu batazi bwana journaliste aba bahima b'abatutsi bo bakubwira ko atagihugu bafise niko bavuga niko bavyivugira kuko abankako impamvu bavuga ko atagihugu bafise nta gihugu na kimwe hano muri East Africa abahima ari majority shake mvuga abatutsi nta gihugu na kimwe ari bo benshi gusumba ayandi moko no mu Rwanda mu Rwanda abatutsi ni 14% ya population rwandaise donc East Africa yose abatutsi ni 15%. Niyo mpamvu bakubwira bati rero twebwe kwa dukeneye basi aka Kivu kitwa agahugu kiwacu abahima kandi rero nubwo aboka bahebera bwana journaliste baje ntibanogegwa ahubwo bazoba baronse rero igihugu citwa iciwabo bazoza baje kudurumanya ibindi bihugu bavuyemo niko bimeze ahantu kubwira nkavuze ngo mu Rwanda ngo nabo si benshi none Kagame ntakuse kudeta Habyarimana haje kumwica ubaza yuko abahutu bo mu Rwanda bishimye ko barabogwa na FPR Inkotanyi nubwo FPR Inkotanyi iguma kwita mu gituzi bwa kikira irabayobora neza siko bimeze Museveni ntiyatembagaje wa mubanda donc nta gihugu citwa icyo bafise mugabo je vyonzi nziko igihugu abari cabene gihugu bose ego akarwana mu Burundi nubwo abahutu abatutsi n'abato mu Rwanda niko kuko abakongomani bafise amoko arenze niko je ndabizi mugabo bo ubwabo bivugira ko atagihugu ciwabo bafise bari bakeneye yuko kajya ka Kivu nuko mvuga ngo kandi ari etandinini cyane gose kivira mu Burundi n'u Rwanda bitanga 10 birenga sivyo bari bakeneye kujya Kivu rero hamwe basanzwe biba amabuye y'agaciro menshi bahita igihugu cyabo nawo nikavyemeza hama bakaza bagira iki batora ubutare ukuri kwame uti Tanzania hoho bimeze gute ego erega bwana journaliste nuko kurasimbagurika kutahereye mu Burundi wagomba guhera mu Burundi mu Burundi baharondera iki mu Burundi turafise zahabu muta none ugaze ko tusumbya Tanzania ndavyibaza oya amabuye y'agaciro Tanzania barafise amabuye y'agaciro menshi cyane barafise ariko nkumenyeshe yuko aba bariko batuzanamo umutekano muke ntibakeneye amazahabu gusa bakeneye n'isi yacu kuyigarurira aya masi yacu arongorwa n'abantu baborohera babanogera bayoboza agati nibyo bakeneye nkuko Kagame bamubwira bati turakeneye amatoni otan ya zahabu mu maguru masha Kagame acafata ingabo ziwe RDF simba muri Kongo mudahe ntaco mushike muce mwibatiza mwite mu 23 bakada ivyo nivyo yarakeneye no mu Burundi ahashira umuntu avuga ati nkeneye amatona nganuku agacaja hano mu birombe byo mu Burundi akimbagura akamurungikira Tanzania niko kuko mu yandi majambo mu majambo yoroheje bakeneye ya system ya zana magi zana masoro nta bindi hama natwe tuti ganza sabwa nivyo bakeneye mugabo rero kwera bamaze kubera ko twerevutse bariko babicisha mu zindi nzira zinyegeje zihinyitse iyi nzira yabo bagomba kubicisha mu buryo bweruye bamaze kubona yuko idashika abarundi abakongomani abatanzania twamaze kwerevuka twaciye ubwenge ibi bamaze kubona ko bidashika niyo mpamvu rero batanguza intambara kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo kandi attention urabe intambara bariko baragaba tuje muri Kongo gatoya muri Kongo bashize imbere umubantu mugabe gitangaje bagaca bavuga ngo bariko barondera ubwigenge bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda mu nyuma bakongera ko ngo bw'abatutsi b'abakongomani ariko à la tête coordinateur w'ibikorwa gaca mu bantu
ni kugira ngo ateze akajagari hama bigenze neza nibitwe yuko ari bo biboneke yuko ari abakongomani ku bakongomani nibyo bakeneye tugaruke mu Burundi ngene byagenze ala tete seteki umubantu Godefroid Niyombare kugira ngo byitwe ngo ni umubantu yagumutse ku ntwara y'ababantu nayo shwi bafise ibiharuro twarabahinyuye ibyo ntibikiri ibiharuro twarabimenye iyo migambi turayizi barondera elema bahendesha amafaranga kugira ngo abe ariyo bogerako bagaca mupompamwo ivyo mupompamwo aja kuvuga n'ibikitusa kugira ngo byitwe yuko ari kibazo interne c'abene gihugu nayo shwi Tanzania ho byaraye bigaragaye mu buryo bweruye mu buryo bugaragara neza abatanzania baraye bavyerekanye aho mu igiti nyamwinshi cyawe ko bigaragambya muri Tanzania ari abanyamahanga urumva mu misako ibaye iminsi ibiri mu bisagara bitandatu muri Tanzania bamaze gufata abantu barenga 980 batari abatanzania bari mu myigaragambyo aho cubongo ni kibazo cy'abatanzania aho bwo kai kibazo cy'abatanzania urumva rero idiri bayiriko idiri kabisa bayiriko kandi bajya ntibashigwa nkamwe wona nigubu baca basubira inyuma bahindura imikenyero mugabo abanyafrika sinzi ibyo tuba turimo abapfuye se bo bazoca bagarukana naho hari kibazo ko hapfuye abana ba Tanzania hononekaye imitungo ya Tanzania yononywe n'abanyamahanga abantu baburiyemo imiduga yabo yaturigwa aba ba Tanzania batije umurindi abanyamahanga ubwo bari bazi ibyo barimo nimwe twama tuvuga n'amateka guma yisubiriza ibi byabaye kuri Tanzania byari byarabaye ku Burundi byarabaye abatanzania bakagombye kutwigirako bakabona yuko ibi nabo bigiye kubi wabo ari bimwe byaba mu Burundi gutyo bakamenya uburyo bagomba kubyitwaramo kandi hano kuri ku mbuga zacu za BF na BF Police twarabisemereye bitaranaba tavuga tuti amakuru dufise y'iperereza aremeza ibi nibi batanzania mukanure mumere magabo mwamaze kwinjiriko mugabo byaruhiye bibaye ariko Imana ishimwe kubera yuko Tanzania irafise intwari baciye bakora ibishoboka byose ibintu ubu bariko barabishira mu ngiro bariko barasubiza mu buryo nayo ubundi abatanzania bari bagiye kuba abaja mu kanyisasi yego nibaza ko nagerageje kukibazo byawe na Tanzania bakeneye amazahabu mugabo ahanini ubu ntibakeneye amazahabu gusa bakenera ko ibihugu byacu bitwarwa n'abantu baborohera abantu baborohera kumanipira murakoze cyane tugaruke gato kw'aba bantu itimu ntoya iriko iratera imyigaragambyo ndetse igomba kugira nk'ibi Tanzania iriko irakora aho iriko iragwanya ndetse ishaka ko yerekana ko neza menga igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi menga kiriko kibagendako ibi navyo bimeze gute mu ncamake mu minota mike cyane turangiza ikiganiro ivyo ndamaze kwivuga ibitangabo byinshi bwana journaliste ni bya bindi abanyafrika tubintambira kiza sivyo tubintambira kiza ajya n'amafaranga ariko arakora bajya bamuhize Nyarugabo bahawe amafaranga mwawe kiyabaje ntabwo bayahako bajya bariko baruka mu mabarabara bajya bato ntibayabahako barabasheta nukuvuga bariko nibikoresho bariko barakoresha sinzi ko bakurikiranye amavideo yabajya bariko barigaragambye bavuga ngo bakeneye FDNB mboje cyatumye nzana iki kibazo biriko birambabaza cyane abantu bariko bigaragambya nawo mu bwoko bw'abarenge abanyamurenge kandi abanyamurenge nabo iwacu mu Burundi n'abarundi
turabatunze turabakunda tubanye neza iyo buhiye turabamaga tugasanga bafise amaparasera bafise imitungo bari kubakorera ino nkaca mbabazwa n'ukuntu bariko barakora ibintu nk'ivyo hariya ni bimwe nakubwira ni manipulation abanyamurenge baciye ubwenge bijya barabona yuko ari imikino ya politike sivyo barazi yuko nta gisirikare cy'u Burundi kirigera anokenka gikora masaka ku banyamurenge ciba abanyamurenge ivyo barabizi rero ibi Moise Nyarugabo aza ngaga kominduru agashira mu barabara banyina bari nakuru na bari nasenge ngo biyamize igisirikare cy'u Burundi nuko azi igisirikare cy'u Burundi cyo kimaze igisirikare cy'u Burundi caburijemwo imigambi mibisha yatwigwanira ibi Moise Nyarugabo arabizi kandi urazi yuko Moise Nyarugabo yigira ngo numuvugizi w'abanyamurenge mugabo ujya niwe ariko arahonya abanyamurenge ntushobora kumbwira umuntu nkujya ashobora guhamagarira ku nguvu imikangara y'abanyamurenge ngo baje kwifatanya mu gwitira bwo ngo nkatwiganira hama gacije ngakere ngo nakunda abanyamurenge numuvugizi w'abanyamurenge bya wapi Moise Nyarugabo ntabwo bagira nta nisoni nta n'umutima usimba wo gutanga ibimazi ku banyamurenge bene wabo nukuvuga abayeho kubw'amaraso ya bene wabo amaraso y'inzira karengane agacije ngakipita mu gituza gakominduru ngo abarundi nibo bamaze abanyamurenge kandi abarundi aribo bariko barabapoteje imyaka bamaze muri leta ya Kongo bamarika abanyamurenge niba muri leta ya Kongo bamarika abanyamurenge bwana journaliste hari ibintu baba ariko baratubwira ibivumvura tuba dusenyera byinshi tuba tugomba gushira hagaragara mugabo nibaje bareka yine imiyaga sometimes zirengana sivyo hajya je ndabibonye bijya birambabaza mugabo baje nibitazi nyene tubafate nk'ibitazi baje bari mwibarabara mugabo kazoza izobaha ukuri kw'ivyo bari mu batazi kazoza izobaha ukuri ubu bahaye ni guhere uyu muhari wa Redi Tabara n'abantu yabamazeko Redi Tabara yabamazeko imitungo yabo mugabo gusa kubera inyungu z'amaronko z'abasematama ba Moise Nyarugabo n'abandi yitwigwa niho bashize mu kwakwa babona yuko ari cyo gisirikare kibafitiye akamaro kandi cyarabahekuye ibi ni ibintu mbona journaliste turangiza ikiganiro kumbe twakoze umwanya muremure birateye agahinda aho uwo ari kugufasha ari bari kagushora ku icumu ego reka tubashimire cyane nibaza kuzusubira mu kiganiro kizokurikira ego dushimira abantu bari kwadukurikirana bari mu Burundi abari mu bihugu bibanyi abari mu bihugu biri kure cyane aho muri hose mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro nibaza ko amakuru tuzoguma tubagezaho ari ajuru ku mwanya Imana ikomeze kubahezagira tuzusubira mu kiganiro kizokurikira murakoze ego urakoze bwana journaliste n'abadukurikiranye ciao sawa